Mu mico y'Abarundi, indero ku ziko niyo yatumye Abarundi bagira akaranga, bagira ijunja n'ijambo, na cane cane mu kugorobeza bari kumwe n'abana. Ca kiyago co ku ziko nico catuma Umurundi akura yitwa Umurundi kandi akurana indero nziza y'ihaziko. Ariko rero muri bino bihe tugezemo ntibikiri agasesesho rumuri ko uwo mwifato mwiza wamye uranga Abarundi uriko uratituka bifatiye kw'iterambere tugezemo ku buhinga bwa none. Ubu abavyeyi umengo ntibagifise umwanya wo kuganiriza ibibondo, ndetse n'ibibondo umengo ntibigifise umwanya wo kuganira n'abavyeyi, ndetse n'abavyeyi nabo nyene umengo ntibagifise n'umwanya wo kuyaga hagati yabo, bayage ivy'urugo, ingene batunganya urugo, tutibagiye n'ingene batunganya indero y'ibibondo muri rusange. Aho usanga mu miryango umukenyezi acuritse umutwe kuri WhatsApp, umugabo ugasanga acuritse umutwe kuri WhatsApp, umwana ugasanga ari kuri Facebook, uwundi ugasanga ari mu vyiwe, bakavaho baja kuryama ata kintu na kimwe kiraba iterambere ry'urugo bashitseko kuri uwo munsi. Enda nituve ibuzimu tuje ibuntu, tugarukire indero y'ibibondo vyacu.